ntizi twibagire mu kutumenyesha amakuru agezweho nk'uko yahora bikorera. Turakunda cyane cyane nka twebwe abantu bato bato kumenya ibitwerekeye bijanye n'ibintu by'ibisumwa bijanye na politike, tukamenya ati mu gihugu bimeze gutya, bijanye bitoro bakatwibuka ingene bimeze. Turagiye cyane iyo tuko tumva inkuru nk'izo kuri BBC baratuha amakuru nk'aya. Nk'abanyarwanda tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kubigiye kutwegera bigiye kudufasha kuvanaho inzitizi zimwe na zimwe, kuba wenda twashakaga kuba twakwegera ku cyicaro cyayo ntibidukundire bamwe dutuye mu karere k'ibiyaga bigari kubera ko nk'irondera aho yakoreraga ni kure. Bituma rero numva ko noneho kubera isanzwe ari BBC Gahuzamiryango igiye noneho kubitwegereye kurushaho. Tubahaye ikaze muri Isanga mu karere k'ibiyaga bigari. Nairobi ntabwo ari kure cyane, bizatuma tubasha kuyisanga tuyigezeho ibyifuzo byacu itwegereye. Abo ni bamwe mu bakurikira insambirizi ya BBC Gahuzamiryango. Dukomeje kubagezaho ikiganiro cyihariye cya BBC Gahuzamiryango. Dukomeje kwibutsa ko yatangiye gukorera i Nairobi kuva kuri iyi tariki ya 3 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Sabaturage gusa rero bagize icyo babivugaho, n'abategetsi bo mu karere bagaragaje imbamutima zabo. Mugenzi wacu Siria Kemawe nawe yavuganye na Minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi Gabi Bugaga, abanza kumubaza uko bakiriye BBC Gahuzamiryango mu karere. Twebwe iyo ngingo tuyakira neza cyane, nk'iyo radio BBC ije ikorera mu karere duherereyemwo irafasha cyane gose mu guha amakuru abayakeneye, hanyuma irafasha kandi n'ibindi bimenyesha amakuru ingene bisunga mu kurondera amakuru nka BBC, kuko bo bafise bazobereye mu kurondera amakuru n'ingene bakora inkuru, ikaba inkuru yumvikana yatohojwe neza. Aho rero turabona yuko abamenyesha amakuru bacu nabo nyine bazohora bakurikira kumviriza ingene iraje nka BBC ubumenyi muri rusangi biraduhimbaye. Leta muri mwo n'ubushikanganje nyene mugiye gukorana gute na BBC kugira ngo ivyo muhejeje kuvuga bishobore kuja mu ngiro? Haba hariho amasezerano tugiranira mu gukorana, ikiza kuba kibi gusa n'igihe bishika nk'ikinyamakuru kanaka singombye guduma ku rutoki radio BBC, ariko nayo yagize kugira ibibazo, yarigeze kugiranira ibibazo na leta y'u Burundi. Ivyo navyo nivyo twashaka yuko bitosubira. Nibaza yuko ibihe byashitse byatwigishije ingene zakorana. Aho rero mukamenya yuko ibinyamakuru nivyo ko bifasha mu iterambere, ariko nabyo nyine hari igihe bishika bikonona. Tukibaza yuko atacotuma hagira uburenga karimbi, na cyane cyane ngo akore bitandukanye n'icyo amategeko amurekurira akora ibindi. Ariko rero uretse na BBC hariho n'abamesha amakuru amwe yavuga yuko hari igihe basaba nk'ibiganiro urundi ruhande cyane abo muri leta canke no mu bindi bisata bitandukanye vigamiye leta, ugasanga ntibashoboye kubaha amakuru aho akamumwotera n'akahe nk'ubushikanganje bujeje kumenyesha amakuru. Aho mpagaze naha muri rusangi iyo bajijwe ikintu usanzwe ujejwe ugomba kucishura, kuko nta wundi muntu aba ashobora kukibazwa atari wewe ukijejwe. No hamagarira abantu bose bashobora kubazwa ku bibazo biri mu bisata bajejwe, kuko ibinyamakuru novuga yuko ari ikiraro canke umugozi wunze imigenderanire hagati y'abene gihugu n'ababaserukira. Akarusho mwiteze ko kuba BBC yegereye mu karere ahari abasanzwe bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda n'akahe? Twizeye ko izogira uruhara mu guteza imbere n'ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bikora akazi mwe nako, no guha amakuru atohejwe neza abene gihugu kugira ngo bashobore gutahura ukuri aho kuba kuri. Tubakirije yompi, tukaba kandi tubahaye n'ikaze bagaruke ngaha mu Burundi buguru ibiro byabo. Uwo yari Minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi mu kiganiro yagiranye na Siria Kemawe. Nawe yose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakiriye gute kuba BBC Gahuzamiryango yatangiye imirimo yayo i Nairobi? Bigira umwami Kongolo Jacques n'umwe mu bajyanama ba perezida w'iki gihugu cya Kongo ukunze gukurikirana amakuru yacu. Ni ikintu ciza cyane parce que BBC ni radio yizewe idakora nk'aya ma réseaux sociaux yandi. Amakuru ava kuri BBC aba ari amakuru ari authentique kandi ari verifié.
bigatuma rero abantu bayagirira icyizere cyane kandi ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ahantu internet zitari, ibihugu byacu bimwe hari ahantu henshi hatari internet, kandi abantu bose ntibize ngo barakoresha amatelefone kugira ngo babashe gusobanukirwa cyangwa se gusoma amakuru ahatambuka. Rero radio ya BBC iracafite umwanya munini cyane ku bufasha bwo gufasha abaturage bose kumenya amakuru ahatambuka mu isi. Rero kuba yegereye ikaza mu karere, twebwe tubona nk'inyungu cyane zikomeye. Yegereye uturere ururimi bakoresha turimo nk'ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo. Bishatse kuvuga ko ku ruhande rwacu twabyakiriye neza cyane kandi turabishima. Uwo yari Bigira Umwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama ba perezida wa Kongo. Juventine, ku mbuga nkoranyambaga ndabona hari benshi badukurikirana, ese baravuga iki? Urakoze. Reka duhere ku nkuru yanditswe ku rubuga rwacu ivuga ko Perezida Kisekedi na Perezida Kagame, umwe n'u Rwanda undi n'uwa DRC, bagiye guhurira Washington, bagezeyo hanyuma ejo bazashyira umukono ku masezerano. Uwitwa Juvenal Ngendakuriyo yanditse ati mpora numva basinya isi intoki ntizizarwara amabavu kuko intambara zanze kurangira hariya hantu. Dieudonné Habimana we yanditse ati Imana ibibemo kabisa, Kivu nayo ihumeke. Uwitwa Yves Iradukunda we yanditse n'ubu barimo kurasana aka kanya mukora ayo makuru. Indi nkuru Latifa badukurikiye banditse ibitekerezo bakabitangaho ku rubuga rwacu. Nivuga ko mu Rwanda hadutse ikizwi nko gukora tatuwaje kwishinya. Urabizi ko mu bihugu byacu ufite ishinya y'umukara bavuga ko ari ubwiza. Uwitwa Manirakiza Nestor yanditse ati ubabwiye ko ari bwo bwiza yarababeshye kuko ntago dukunda ibintu bimwe. Uwitwa Umutesi Claudine we yanditse ati bazabishima uko barwaye kanseri. Urumva ko barimo barabinenga bamwe. Hanyuma Jerome Habineza we yanditse ati inzara zaraje turabimenyera none haje ibyishinya zaba mbarirwa. Hanyuma indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko bu hagati ya FARDC n'igisirikare cya DRC na M23 n'umutwe urwanya leta. Ubu ngubu buri ruhande rurashinja urundi kurutera. Abadukurikira rero nabo iyi nkuru bayitanze ibitekerezo. Uwitwa Emmanuel yagize ati Imana itabare abakongomani. Pascal we yanditse ati ikimbabaza ni intambara ziri ku isi muri kino gihe, birakwiye ko abaturage bacu babona amahoro. Hanyuma Latifa abadukurikiye banatanze ibitekerezo kuri video yashyizweho igaragaza ko BBC Gahuzamiryango nyuma y'imyaka 30 ikorera Londres yaje hano muri Nairobi ni muri Kenya. Uwitwa Eri yanditse ati ikaze muri Afrika, Zambia, Mozambique na Malawi na Tanzania turabategereje. Imana we yanditse ati ni byiza rwose ubu ngiye kujya mbareba imbona nkubone ku bijyanye n'amashusho. Uwitwa Fujo yanditse